Nongeye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Top 10 mushikirizwa biciye ku rubuga rwa Stein TV Worldwide, aho tugenda turaraba ibintu bigiye bitandukanye na cane cane muri entertainment, tugafata biga 10 vya mbere maze tukabibashikiriza. Abaririmbyi baririmba neza, abaririmbyi bambara neza, abaririmbyi bakurikiranwa cane, abaririmbyi bafise followers benshi, abaririmbyi bateye imbere kurusha. Ivyo vyose ni bimwe mu ma top 10 tuzogenda tugerageza gucambuwa kugira ngo dushobore kuyabashikiriza, mumenye abaririmbyi banyu mbega bagenda bakurikirana gute. Mbese n'abaririmbyi bakunzwe cane tuzogenda tubabashikiriza bivanye n'ingene bashobora gutegura ibirori vyabo maze bigakurikiranwa cane. Uyu munsi rero twashoboye kubategurira top 10 y'abaririmbyi bambara neza ku ruhande rw'abagabo. Tuvuze ku ruhande rw'abagabo ni ku ruhande rw'igitsina gabo cose, haba umuhungu akiri umusore mugabo yitwa ko ari umuririmbyi canke umuririmbyi yamaze kubaka ugwiwe. Turaza guhera ku nimero 10 tumanuka nkuko twama tubikora kugeza ku nimero ya mbere. Urunda bibutse ko ari urutonde mukuru na TV online ya Stein TV Worldwide, mubiteguriwe n'umwe mu basanzwe bakorera iyo TV online ari we Stein Presenter cyangwa ushatse ukamwita Presenter Stein. Ku mwanya w'icumi rero turahasanga umuririmbyi w'umurundi, umuraperi bita Fabilove. Fabilove n'umwe mu baririmbyi b'abarundi bakunzwe cane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bivanye n'ingene atwara uwo mudiho wiwe wa rap mu kuririmba n'amajambo ingene agenda yatondeka mu myambarire yiwe. Rero araboneka neza yuko ari umwe mu baririmbyi 10 tudashobora gusiga inyuma canke tudashobora kwirengagiza, na cane cane muravya n'amafoto ariko arashobora guca ngaha kuri ekra yanyu. Irerekana neza imyambarire y'uwo muririmbyi Fabilove, ukuntu ashobora kuba yiyerekana haba imbere y'abafana canke mu buzima bwiwe busanzwe. Yashoboye gufata ikibanza c'10 rero abifashijwemo n'ano mafoto agenda aragaragaza cane cane abicishije ku mbuga ziwe. Ikibanza c'9 kikaba cyashoboye kujamwo umuririmbyi akunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Satbi niwe yashoboye gufata ikibanza c'9 abifashijwemo nawe nyene na zino nyambaro muri ko muragerageza kubona cyane cyane hano kuri ekra yanyu, ziriko ziracana ko mu mafoto twashoboye kwegeranya dukuye ku mbuga ziwe asanzwe akoresha Instagram, Facebook, Twitter n'izindi. Nizo twashoboye kwisunga kugira dushobore kuronka zino image zo no muririmbyi Satbi. Tugerageje rero gukompara n'abandi, akaba yaronse ikibanza c'9. Umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere cyane. Uravye nk'umuririmbyi Satbi uko asigaye yambara n'impuzu yambara ibe ziba zifise, ukacubona ahagaze mu kibanza c'9, ucubona neza na neza yuko abari mu bibanza vy'imbere nabo biba birenze aho. Bandanye gumana natwe nka Stein TV Worldwide maze tubandanye tugushikiriza runo rutonde rwa top 10 y'abaririmbyi bambara neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Nimero 8 yashoboye gufatwa n'umwe mu baririmbyi bagize umugwi wa We Love Music ariwe Melanin Boy. Yashoboye gufata ico kibanza c'8 abifashijwemwo n'ino myambarire muri ko muragerageza kubona hano ku mafoto ariko aracana kuri runo rubuga rwacu. Uyu muririmbyi Melanin Boy ari mu mugwi wa Love Music, mugabo ubu biraboneka neza yuko bariko barakora buri muntu ku giti ciwe. Arafise indirimbo zibiri ku rubuga rwe rwa YouTube rushasha ni Melanin Boy, ushobora kumukurikirana. Izo ndirimbo zibiri urabona neza ko ziriko ziramuha success nini cyane ku buryo bw'uko ashobora kuronka amafaranga, ashobora kugura uduhuzu yambara akabegwa nk'abandi baririmbyi. Mu kibanza c'7 tuhasanga umuririmbyi mwene Master Music ariwe Master Randy. Yakoze nawe nyene bikora inka, akora imiziki myinshi yagira kundwa no bakikora. Niwe ahagaze mu kibanza c'7 abifashijwemo nawe nyene nano mafoto muri ko muragerageza kubona kuri no ekra yanyu, y'ingene asanzwe agaragara. Mu kibanza ca 6 n'umwe mu baririmbyi bagize umugwi wa Love Music nyene ariwe DJ Fernando. Agaragara neza muri no misi abifashijwemo n'indirimbo yiwe Berisima, aho ubona neza yuko irikiramuha umufungo ukwiye
bituma ashobora kugura agahuzu kariko kose yipfuza maze nawe akakambara akaboneka neza haba imbere y'abakunzi biwe canke imbere y'umuryango wiwe nk'uko muriko muragerageza kubibona kuri no ekra yanyu. Mu kibanza ca gatanu tuhasanga umwe mu baririmbyi bagize umugwi wa Wema Entertainment ariwe Lino G Umvukuri aherutse gushira hanze indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi akunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ariwe Bisa Trauma Bafre from Empire Avenue. Lino G nawe ni umwe mu baririmbyi bafise success ikwiye bivanye n'igihe twatanguye kumumenyera ko n'indirimbo yo bamaze gushira ku rubuga rwiwe ayo bamaze gusohora kuva dutanguye kumumenya. Urabona neza yuko izo ndirimbo zariko zirakigwa neza n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi na cyane cyane zigatuma ashobora kwibeshaho mbese akanambika n'umubiri wiwe neza. Lino G rero n'umwe mu baririmbyi 10 nawe nyene b'abarundi asigaye agaragara neza abifashijwemwo na zino foto acisha ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye twashoboye gutororokanya. Ikibanza ca kane cyashoboye gufatwa n'umwe mu baririmbyi bagize umugwi wa Witeka Music ariwe D1, n'umwe mu baririmbyi ba New Generation akunzwe cyane haba mu gihugu canke inyuma y'igihugu, bigatuma ashobora kuronka agafaranga ashobora kwambika umubiri wiwe neza atakabuze canke atagahigihigi na kamwe kabonetsemwo. D1 rero ni umwe mu baririmbyi b'abarundi novuga yuko asigaye yambaye impuzu zizimvye cane kandi akanabegwa haba mu ruhande rw'amakabutura murabumona n'amafoto ariko ararengarengana ko arambara amakabutura akabegwa, akambara amakostime akabegwa, akambara gisana akabegwa. Kubw'ivyo rero yashimye gufata ikibanza ca kane abifashijwemwo na bino bintu uriko uragerageza kubona kuri no foto ziriko ziracana cyane ngaha ku rubuga rwacu. Ikibanza ca gatatu, ica kabiri, ica mbere nazo nyene turabandanya tubibasomera kugira mushobore kumenya mbega n'abahe baririmbyi batatu ba mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi bo bambara neza kurusha abandi. Ndabibutse neza mu kwambara yuko n'agafaranga karaterera umuririmbyi iyo agaragara neza birerekana neza yuko n'umutahe aba awufise. Mu kibanza ca gatatu tubonamwo umuririmbyi Alvin Smith, nawe nyene ni umwe mu baririmbyi batatu ba mbere dufise hano mu gihugu cy'u Burundi yambara neza, iciyongeye ko arambara akabegwa. Nashaka ndabibutsa aka kantu yuko burya n'uburebure mu kubegwa burafasha. Abantu barebare benshi ndibaza uwo mubana murazinanye umuntu muremure iyo yambaye arabegwa, rero gaca gitako akaca yambara n'impunzu ziboneka yuko ariza akabeyi atari za zindi za ba Santi Buja Travail n'abandi hariya, mugabo ukabona neza ko yambaye impuzu iri kwigarama arashobora kubegwa. Umuntu muremure kubegwa niyo defo yiwe. Mu kibanza ca gatatu rero ni Alvin Smith niwe yashoboye gufata ico kibanza abifashijwemo nawe nyene n'ano mafoto yashoboye gushira ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye asanzwe akoresha. Mu kibanza ca kabiri tuza gusangamwo umuririmbyi B-Face on the Floor, nawe nyene ni umwe mu baririmbyi b'abarundi basukuye kandi bambara neza kandi anagororotse. Ugerageje kuraba no mafoto ariko araca hano ku rubuga rwanyu murabona neza yuko uno muririmbyi kino kibanza akimerita. Ikibanza ca kabiri ni B-Face on the Floor mu baririmbyi 10 ba mbere bambara neza. B-Face on the Floor yashoboye guhagarara mu kibanza ca kabiri. Ikibanza ca mbere uribaza yuko yoba ari umuririmbyi uyuhe? Imbere yuko tumusoma manzi ukore subscribe kuri rubuga rwacu maze tugusomere umuririmbyi aboneka nk'uyoboye mu baririmbyi 10 bashoboye kuja ku rutonde rwa SNTV Worldwide uyu munsi nk'abaririmbyi bambara neza kandi banagaragara neza haba imbere y'abafana canke mu bibereho yabo kavukire. Umuririmbyi wa mbere rero tutabatebeje canke ngo tubarambire ni Drama T Baby Kira, ni umwe mu banditsi b'indirimbo zikunzwe cyane haba mu gihugu canke inyuma y'igihugu. Kuva avuye muri Bantu Boy uyu muririmbyi urabona neza yuko afise urukundiro runini ku barundi n'abarundi kazi benshi haba bari mu Burundi n'abari inyuma y'igihugu. Kabona neza yuko no muririmbyi Drama T Baby Kira ashobora kuba ari umwe mu baririmbyi, niwo muririmbyi ifoto ndibaza zirabigaragaza wa mbere yambara akabegwa, yambara ivyo yambaye bikamutora,
ndibaza mu vyo twakoze vyose mu bo twavuze bose ugerageje kompara urabona neza yuko uno muririmvyi iki kibanza agikwiye, aramenya kujanisha impuzu kandi akambara izimukwiye, yaramaze kwitahura mu ijambo rimwe, aramenya impuzu zimutora n'izitamutora, akamenya amakara amutora n'ayatamutora. Kuby'ivyo bikaca bimuha kumenya impuzu ashobora kwambika umubiri wiwe. Dramati rero niwo muririmvyi yashoboye gufata ikibanza ca mbere abifashijwemo n'amafoto muriko muragerageza kubona kuri ino televiziyo arinye yacu. Urabona neza yambaye ibutura, arabegwa yambaye costume, impuzu zambara biyubashe nazo nyene, akabegwa yambaye impuzu z'abasani za zindi mwita amazero, nazo nyene zikamutora, yambara impuzu z'ubwoko bwose kandi zose ziramutora, zimuri ku mwanya. Dramati rero numwe mu baririmvyi biboneka neza nubwo yobandanya ameze uku canke akongera ko gatoyi, mu misi mikeyi East Africa ashobora kuyifata mu baririmvyi basa neza, basukuye kandi bambara neza kandi banaririmba neza. Urumva vyose vyamukonganiriye ko dusupport rero muziki wacu w'u Burundi, kuko nta murundi kera yashobora kwambara nk'uko Dramati yambaye mu mwanya umwe, canke ngo ashobore gusesuka canke ngo yifate nk'uku abaririmbyi twashoboye gushira kuri no rutonde ubona basesuka canke ubona basa imbere y'abafanzi babo. Yaristen present niwe yashoboye kwategurira no rutonde rw'abaririmbyi bambara neza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uno mwaka turimwo. Kora subscribe aho twakoze dukosore, canke hari ikindi kintu wifuza ko twakora ko top 10 ukitubarire, hama tugikurikiranira hagufi maze dushobore kukibategurira mumenye amakuru agiye atandukanye ava ku baririmbyi ibanyi. Turabakunda cyane. Ciao ciao till the next time.